Yes, waze bite umeze neza. Bon, nimba muri umeze neza naje meze neza. Tutangura ikiganiro. Yes. Aha. Uwundi munsi indi mihezagiro ikiganiro ni 3 points. Uno munsi tuzakuvuga kuri Alen Iverson aka The Answer aka AR3 aka I am what I am aka Mr. Practice aka DJ Naimuhai. We talking about practice. Not a game. We talking about practice. aka yiwe ya mbere je nemera ni aka game changer. Karibu mu kiganiro. Iverson game changer ni zina principal je ndamwita. N'abantu bose atari mwita vraiment je ni ndamwita kuko yarahinduye NBA karema, yarahinduye basket, yarayihaye swag, niyo muntu nibaza ko yavanze basket cyane na hip hop. Ego kuko ku bantu bose atabizi barabona no munsi ba Russell Westbrook cyangwa ba James Harden baje kina match bambaye amaswag, bambaye amapocket, bambaye inkofera. Uno munsi murabona ba Kawhi Leonard bafise ibisuko nibiki, mugabo menye ko bijya byose avant ko Iverson aza muri NBA bose bazambaye ama costume nka Kobe, nka Jordan, nka Pippen cyangwa nka Wallace nibiki, bose baza bambaye ama costume. Alen Iverson ni umukinyi wa mbere agashika muri NBA yaje kuri match atambaye costume, abwambaye streetwear. Niyo mukinyi yazanye streetwear muri NBA. Uno munsi baridagadura ama fashion bakiryohera. Iverson no munsi yavuze ngo ubu match NBA itanguye ngo miss yose umenga ni Halloween. Man, this is Halloween every night. Kubera baba bidegije nyene bambaye ibintu byinshi bitandukanye. Mr. AI. Ego. Alen Iverson niwe mukinyi we numwe mu bakinyi bakamaze gukubita crossover Michael Jordan gafata. Iverson has Jordan. The crowd is into it. Alen shakes free, gets two. Well, the crowd loves that. Take a look at the crossover. Mike said no. Alen said yes. The bucket, the crowd loves it. Nice move by Alen Iverson. Ego. Alen Iverson ko bantu batabizi niwe mukinyi wa mbere yakinyiye muri tele ya NBA afise ibisuko mu mutwe. Uno munsi murabona ba Speedwell bafise ibisuko pano munsi. Speedwell amaze igihe abubungira bafise ibisuko ni Kawhi Leonard no match ya nyuma ya Dwayne Wade asezera yakinye yambaye ibisuko. Yaranavyivugiye muri interview ngo uno munsi narinje na fise ibisuko nka Alen Iverson, narinje kurondera umu Alen Iverson aba muri jewe. Kubaze film itwa He Got Game ya Kenya Denzel Washington na Ray Allen. Ijya film musanze ari gukina ni film Spike Lee ngamura munzi umusambere na presenter Spike Lee narababwiye umufate mu mutwe kwangaza muvuga cyane. Umunsi ijya film baki Spike Lee acimvira kuyikora ijya hall ya Kenya na Ray Allen yari gukina na Alen Iverson. Alen Uwundi atari Ray Allen nabwo Alen Iverson. Ray Allen ntihari n'uwa kabiri yari show ya gatatu. Spike Lee yashaka so Alen Iverson byanse Stephen Marbury mugabo bose ntivyakunda acakoresha Ray Allen muri iyo film irangyohera ukuntu muri iyo film Ray Allen itwa Jesus. Entre temps juste comme ça ku bantu bakunda basket bakunda na film nashaka juste muri commentaire ushiremo film yawe ya mbere ya basket ukunda. Ego je ndakunda Coach Carter cyane vraiment ma film ya basket Coach Carter ndakunda cyane. Mugaro ndi film nigeze kuvuga mu episode nibazo mu kiganiro twagize yitwa Uwundi season ya Forest Whitaker iryoshe cyane. Ego Coach Carter ni ya Samuel L. Jackson. Ego bon He Got Game iraryoshe ni ya basket. Coach Carter ni ya basket iraryoshe cyane, irafise irana motive vraiment. Hanyuma na Uwundi season ya Forest Whitaker. Uno munsi muri NBA murabona abakinyesha ko barakina bambaye ikintu ku kuboko citwa sleeve ku batabizi. Ubu gisigara ikintu cha swag nyene amafieri kubegwa nibiki. Mugabo sleeve ni Alen Iverson yazanye muri NBA. Ntiyanayizanye ari ikintu cha swag. Yayambaye uwo munsi yari yababaye ku kuboko ayambara gira nyene yi protege. Yego hama barafise match na Toronto niba ntihenze ari muri 2001
barafise match na Toronto acaza kina cambaye abanavuga ati ico kintu yambaye nibiki baramenyere ko yamaze n'ibintu bishasha muri iyo match acatsinda 51 points kuva umunsi aravuga ati bana sleeve niyo swag yanje barayigumije abantu barabere abantu babitahure inyuma y'imyaka mike ya brr Nike yari isigaye kora sleeve izidandaza cyatanguye ari kintu cy'umuntu agwaye bihera ari cyagize impact tebwo abantu bose bacambara bumva ikintu cy'amafyeri nibaza ko njya ko ntihenze kwita Alen Iverson game changer. Yeah, Alen Iverson aka the answer. Next. Yeah. Alen Iverson ikintu kimwe cyonyine yasanze muri NBA umuntu yakimutanze ko ari kugira amatatu ku mubiri. Dennis Rodman yari aramutanze kugira amatatu. Mugabo toujours mumve influence ya Alen yari irengeye. Dennis Rodman yarafise amatatu muga nta muntu yashaka kumwimita nta muntu yashaka gusa nawe nta muntu numwe yari bwamwigane nawe ngo agire tatu ku mubiri. Deke Alen Iverson aje amaze juste imyaka 2 muri NBA bivuga yuko a 35% abakinyo muri NBA barafise amatatuage. Ubu 2016 base kandi kubivuga 2016 ko abakinya 75% arona nk'abakinyo bari baranse kugira amatatuage nka Kobe baramaze imyaka myinshi baranse muga baruhiye kuzishirako. Yego tattoo influence ya Alen Iverson naho atariwe yayizanye. Ego même chose ibisuko partie ibisuko niyo nshaka guherezako. Bon Kawhi Leonard aravyemera ko influence y'ibisuko ari Alen Iverson. Dwayne Wade aremera ko Alen Iverson. Spirwell aremera ko ari Alen Iverson. Mugari umuntu umwe mumaze kubona rimwe ryonyene ariko arakina n'ibisuko yitwa Tyronn Lue. Tyronn Lue wewe uwo munsi ntiyakinye n'ibisuko kubera kwemera Alen Iverson. Par contre Tyronn Lue uwo munsi ntiyakinye afise ibisuko kubera kwemera Alen Iverson ahubwo uwo munsi yayikinye kubera yakinye afise ibisuko kubera kumupinga. Uwo munsi yarafise match ya Lakers na Philadelphia 76ers ya Iverson. Hanyuma coach Phil Jackson niwe yakocha ico gihe Lakers acabwira Tyronn kuko ari gucunga Iverson ati kugira twinjire umutwe kwa Iverson psychologiquement uzusa nawe uze wasutse iki bien sûr tatu ni ashobora kuzifakinga uze wasutse nibiki kugira nyine umwinjire mu mutwe. Uwo munsi match yari show Tyronn aracunga Iverson kugira Iverson vraiment bana amwaka imipira ibiki agatakaza imipira akontu nyene mugabo nyene Iverson nyene urabizi nyene nivyoroshe kumuhagarika. Yego hariho action abantu bamaze kubona kenshi mu video twa basket n'uduki Alen Iverson atambutse umuntu yari uwo munsi w'iyo match. Alen Iverson arafashe umupira kuri 3 points akubise feint Tyronn Lue. Tyronn Lue amucunga Tyronn aja guhoma Iverson amutsindira kwa 3. Alen Iverson Tyronn Lue agwa hasi acara mutambuka kuva uwo munsi habaravyutse indi terme shasha ndamaze kubabwira cyo uwo munsi baravyutse indi terme shasha yitwa step over. Alen Iverson acara mutambuka. Yeah. Alen Iverson aka the answer. Yeah, mu kurangiza kubatabizi Chris Paul yambara numero 3 kubera Alen Iverson. Dwayne Wade yambara numero 3 kubera Alen Iverson. Umunsi umwe LeBron James yaravuze ati n'abantu benshi akunda kungiranya na Michael Jackson nkiri muto nashaka gusana Alen Iverson. Hama just aka video ka nyuma nababwiye ko ari the game changer baratevye kuvyemera baratevye kubivuga muga muri 2015 baramuhaye award ya game changer. Nibaza ko yabaye créé ico gihe David kuri Alen Iverson nyene. Bon sindi sinovyemeza 2015 baramuhaye award ya game changer. Chris Paul na Lil Wayne niyo bari imbere bavuga ijambo kingene Alen Iverson yahinduye ibintu. Murazi gisigaye muri commentaire mbwira ka anecdote kakuryoheye mbwira kano kuri Iverson na wowe uzi ntazi you know mbwira peut-être niba ari umufana wa Reebok yiwe yambara I3 yeah ego sino don't forget to like to share to comment subscribe ubundi munsi iyindi mihezagiro ubandanye kwitega ibyiza Big Zoé ngaha ku bwanyu 3 points.